ijambo rimwe kuri jewe mbaye namukunze sinofatira kuri ivyo burya mbona hari ibintu byinshi uri kumwe n'umuntu mu rukundo bisaba ko bimenyereza cyane kubana nabyo kubera ko waba ufise famille yakuriyemo no baba ufise famille wakuriyemo uba ufise imico yawe naba ufise imico yiwe rero mugize ngo muje hamwe hari ibintu wewe ukora we bikamutsitaza hari n'ibintu akora nawe bikagutsitaza rero bibasaba umwanya munini kugira ngo muyigane ugiye kubiraba umuntu uzosanga ukunze igihe kinini ni umuntu uba wakunze utitaye ku mubiri wiwe utitaye kuri taye yiwe utitaye ku mafaranga kuko ibyo bintu byose ni ibintu bihinduka iyo witaye ku mubiri wiwe mani hari ibihe duhora twonda hari n'ibihe abakobwa twisiga amavuta ntadufate wumva aho icyo gihe kigeze uba wumva utamukunda nyine bibisi cyane bivana n'umwanya ndimwo urihe mwanya ukunda bibisi yari nikiwa nyumbani tu ndakunda bibisi ndi muhira ivyo mabibisi na n'umwumbati nakumbati gahoze mugani we waba bari iwabo niko bavuga gahoze akumbati gahoze ndababwiye ko babaje kubabesha mwemita ko nivyo kubeshanya cyangwa nivyo kumvika ata tuba twavyemeranye yego mwe kubavugana bishabo yes I have no idea barabavuganiye n'ukuri kwima sinzi nimba heruka kwakira ka Western ku diaspora aramuvugiye gusa Frank byanyabyo hari ukuntu aba diaspora erega mani mu bantu bose abamwe abantu bose nimba harimo aba diaspora bameze uko si bose ariko je sinibaza ko nk'umukobwa mufata kuba bariko baraduhera none nka Jovre yego nivyo baraje barankora ivyo bashakanye basi yakoresheje ubwenge bw'iwiwe kugira ngo ashike kuca ashaka buri muntu wese abafise ukuntu arondera ikintu kwa icyo ashaka mugafraneye ugiye kubiraba telefone ni y'umuntu si ikintu nyene telefone n'urukundo wapi na wapi ndugu yangu telefone ni y'umuntu vraiment si y'abasheri nyene nijesheri wanje ndamureka itore kura nyene ndamwubaha ariko nyene kiri ubaye nyo oya nanje ntayimuka uko ntamwubaha ubaye nawe nyene uravye nyene ukondekeraga telefone kandi yavuze ikiri ku mutima sheri ubu uri kuravyumva anya burya bivugiye sibyo eske uribaze ko vyo bibangamira umukunzi wawe kuba utabona nibe bintu bibaza ko biba bibuza da utabutunganya nk'umugore wo mu rugo bose nibaza ko ari bigenda neza utabona nyene harabura kantu manje menya ko ifuka za chafuye uhindure ntumenya ko umugabo yambaye neza yo wazichafu turabimenya Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muhorose mwiriwe canke muramutse vayina umerere. My name is Frank, the answer in African TV. Sonda gwikaze yose wadukekana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Buganda, i Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu bihugu by'abana vuga amanditse na Saudite bari mu Swiss mu gimisi ndabaha ikaze. Ni African TV kuri mushashwe kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe. Yes, ni umunsi udasanzwe ndikunda abantu babiri kandi nyene badasanzwe ni bamwe mu bakinyi bari muri film yitwa Intimba. Tuzagana byinshi bigiye bitandukanye ndetse no ku buzima bw'abandi bari mu bantu bamaze imyaka myinshi bari muri kano gakino ka cinema. Tuzakora byinshi ndetse n'urugendo rwabo ni abantu babiri nagomba mvuge ngo ni couple mugabo karibu sana mzee umeze neza safi kweli naguhaye ikaze inshuti turashimye cyane bose ngere muvugiye rimwe burya kenshi abantu iyo bavugira rimwe ikintu abari akantu hagati yabo kajogajo ane abantu duhuriye kuki abantu muhuriye kuki duhuriye ku mubiri kumwe twese dusa ariko turabantu byose turabihuje oya ivyumviro ntitubihuje ivyumviro twese ntitubihuje sibyo dufise moyemo umeze neza safi muti namutse abakunzi ba African TV d'abord African TV hi hello how are you niko sawa nirazikana ngo meze fresh batwumvishe ngo ko yize ngo amashuri menshi ngo mineva yiwe ngo itahiye turagoye kaze inshuti murakoze umeze neza kaje ko ari hasi bebeje murakoze abakobwa ntubazi kumwe n'abahungu agomba kuvuga buke kugira ngo werekane yuko umuntu azoza kugukwa tuvuga nka Masudi uri kumwe n'umuhungu wasa ibyo birumvikana yes turamusa bakunze African TV bakunze African TV
ndabarambije cyane mubandanya mugiye umwaka mushasha mwiza. Yeah. Umwaka mushasha mwiza. Ariko rero aba bantu bose rije uko na ndabaheruka. Igihe twaherukanira suko mwese mwahora mungana. Abantu bazireye mwaza kudushira muri commentaire ingena amazi gihangana kuno kuntu. Mwaza kutubwira muri commentaire ingena umwigeme wacu uri umwigeme cyangwa uri umukobwa. Bitandukanye gute? Umukobwa nacu. Urumvugira oya uri umwigeme uri umukobwa. Asuko duhamagara abantu babiri bacenga n'umuhungu n'umukobwa. Oya umwibaje umwigeme cyangwa umukobwa. Uri umwigeme cyangwa uri umukobwa. Je nsiko umukobwa. Nsiko umukobwa ha umwigeme na. Ndabitandukanya je nabyo nzi gutandukanya. C'est vrai? Ukimbwira ivyitiranywa bibiri vy'umukobwa. Oba ivyitiranywa citiranwa gishani yes. Tubwira ivyitiranywa bibiri vy'umukobwa. Bibiri vyonyene. Madame. Mukama yes uri umukobwa kubera ko urakobwa akunda kuvuga ngo umwigeme n'umuntu yigemura. Twizere kutarigemura na rimwe. Oya namakosa kwigemura sha. Ariko nagomba kuvuge nuko kivuge. Igisanzure kivuge. Unsanzwe wena. Umwigeme n'umwigemura. Unsanzwe nuko nyene. Yes. Mwaka wa 2025 ako tuvuye mwaka wa 2024 ndaza guhera iwawe cyo tuzi iwawe. Mwaka wa 2024 yabaye mwaka umeze gute ku buzima bwawe? Kuri hotayi wanje. So muri rusangi novuga wari mwiza nugatama atavya amavyera ngo so twahuye n'ibibazo bimwe duhura n'ivyiza so twahuye n'ibyo twe twarasavye Imana n'ibyo twe twarifuje gushikako twarabishitse ko bimwe duhura n'ibyo tutari twaranasavye Imana iratongereza iduha n'ibyo na bimwe mu vyaye kubera ko ibyo wifuza yemwo ibindi bavyongerekerana kandi duhura n'ibibazo bimwe cyane kandi binakomeye so muri rusangi ibi biratubwiye ati mushime mu bibi no mu vyiza je ni kihe kintu kigaragarira amaso y'abantu Imana yaguhaye ikintu kigaragarira amaso y'abantu jewe ndaza kuvuga iby'ubushoboye ako kana si the chef si the chef oya ingo oya please oya turagajeje ga si the chef murambona ngashobora kubafise rari wabibona mwumvise rero umviriza ivyo amaso bonesha turabivuga sivyo disuri ko n'abantu muri commentaire nivyo bintu ndazi bahise bavuga direct ikintu gihe rero ndacuvuga none kare ikintu gihe kivuga noneho simpa kukivuga gihari kiba gihari rero hari abantu batarabibona hari abantu batabibonye ukuri kwimanira guhaye umubiri muri uno mwaka mu mwaka uheze turabesha ugerageje no kugereranya rero nyuzi katsi oya kuva ntiyari unyuzi katsi uvuga ngo Imana yamuhaye umubiri ko ntari munini cyane nkuko uwunya kanyana abantu bamuta nari muto nyene kandi bivuga kuri kwadi wari runyuzi kazi tubivuge wari runyuzi kazi ibintu byose no gushima Imana yes genda za kuvuga kimwe kingaragarira mu maso yanje naza kuvuga kimwe kimugaragarira ariko imbere ko tuza kubivugako no mwaka wa 2024 yewe mwakomeze gutekurira idabo wabaye umwaka mwiza meze fresh turabishima Imana uko byagenze kose zagenze nani zagenze neza byose turabishima Imana hari bimwe mu bintu abantu bakunda guhura navyo dokungurane zo mu mwaka kubyo avuga ati je vraiment kino kintu sinzocibagira je nkanje rero nco fisi mvuga ati bana sinzocibagira we nikivuga ati kamwe konyene karenganye wavuga ati karansigiye iki natuka nta kintu nakimwe cyambabaje mu mwaka uhetse bana guhebye bandi ivyo nibyo babaza umuntu ntibigira umusirikare rero babaza umuntu ntibigira umusirikare bagira no my friend nibo guheba ku buryo utovyibagira nuko uraza gahinda rero afise uraza kwinika sema yavuze nta kintu nakimwe cyo baho umuntu ariko mu bisanzwe ibintu ntivyama abiri byiza 10 ku 10 oya gusa hari ibintu dushobora kwegereza umutima Bereko tuza kuza kuri cha kindi kigaragarira ko hari ibintu byinshi bitugaragarira kabisa wahindutse ama byinshi nawe bigaragarira abakunzi ba African TV ndazi babona mbere aho onye ni film intimba seri intimba izi kuri episode ya 2 ndaza gushaka kumenya d'abord ko kubana bamaze kuyiraba jewe ikintu nahise ndo marka direct ko twatanguranye na Kanyana kwanza vyihuse ari we Samia turakora mu Samia tunakurusalimia sana Samia bavuga Kiswahili wasalimia wapenzi wa African TV na Ebo mama salimia wapenzi wa African TV kwa Kiswahili na wasalimia sana majina anakuita wanaita Jaja Tuyisenge Jacqueline ya mukawe kigongwe urimvukira yahe
yo mu rumonge Mvukira mu Rumonge. Ariko abanyarumonge nzirikana bazi igiswahili cyane. Abanyarumonge bazi igiswahili. barakizi Bazi kids. Eh. None ibi byagenze gute? ubwira sindakimenye sireje sinzi Yaratorotse. Ari mu batorotse mu Rumonge. Yes. Bon, gukina d'abord uri impumyi. Ibintu bisaba iki? Ko eba bisaba ingufu kuri Jeff bisaba ingufu nyinshi. icya mbere gukina uri impumyi ufite ibisuko nk'ibi biragoye kubera ko umeze ubu urumva ino uraruha ino ukaruha aha kandi ukababara umva nyine umutwe ukumva uri kurababara ankoro ngaho amaso urababara Donc uraruha cyane gose uri kwakina uri impumyi. cyane Uravyibutsa urababaye. Gatonya ukanura nk'impumyi gatonya. Kuko n'ibintu nabonye washoboye kuresista umwanya utari mutonya. Donc birabaza abana manje kugira repetition y'iminsi itari mike oya umva amahepitio mvura yafise yo gusubira mu kibuga biroroshe. Trying ngaha nyine ja umere nk'impumyi. Oya, j'ai vraiment mal. ari izuba ryinshi rega ucamva ibiyengenge byinshi mu maso kuri kuraraba n'impumyi Kandi impumyi ku zuba iba yambaye amafime kubera haba hari ibintu ujya byinshi muco uca ubamerera nabi sana. Mr Diaspora. Ya muri Miss Javre gusa n'aba diaspora womenga uje uva Roger Anzeres. Asha sinoja. Ahantu hindutu zawe ni Mwijoro. mwijoro ntibaze ko tuzohabona twese. niho rero Ndi umwe mu bizeye ko nzohabona. Uruma mu bizeye ko uzobona ijuru. Uko radikorera buryo. Ndarikorera nyine. Sinde ku isi. amusanga mu ntoke basha Oya, ngiye yuko hari ibintu Bibiliya canke Korowani itemera. Yoba yarakoze mu mwaka uheze wa 2024. Kandi ntibibuze. Amna kama nimefanya nimesha tubu. Nimesha tubu? Maana Yani umwaka uheze biherana navyo. Ati bantu umwaka ujane n'ivyo wonya bige byose. n'ibibi byabo Tugende na bishasha. Physique kwa diaspora. Yes, ni série intimba d'abord. Ni imwe muri série igeze kuri episode ya kabiri aho d'abord ifise amasana mu mezi. Baza guhera munsi muri abakinyi ariko kandi mwese mwahuriye mu gikorwa kimwe. Guriya mu gikorwa kimwe muri abakinyi ariko kandi mudasangiye aho musanzwe mu mwarakuriye, umuyakuriye ngaha nundi yakuriye ngaha. Ibintu byoroshe. Bon. Nibaza ko biroshe kandi ntibyoroshe ariko kandi ni experience ugenda urarahura kuri umwe no ku yundi kugira ngo nawe urabe ingene witora buryo uri kurakorera mu bandi niho ubona nawe uko uhagaze. Yanje no bivuga ko ari byiza kubera yuko gukorana n'abantu umwe yavuye hariya undi yavuye hariya mudasanzwe munakorana cyane akagira igihe kimwe igikorwa kimwe kikabahuza nibaza ko ari ibintu byiza cyane. Mantumene kibe nk'abana bagatunya butambuke nk'abageni. Ushogomange. Arindusha. Nzi gutambuka nk'abageni. None ko ubona bizogenda gute ku Musomaliya ariko ako gajaja kwi. Kandi amufata naje. nari nirutse Acha ntamenyereye gufata. Yari yirutse ndamukoze. Umukozeko? Ako jaja ramenyereye abahungu amaboko y'abahungu ntutuhari. Y'abahungu ariko namenyereye ayiwanje. siwe mukagira inkurizo n'inkuru shasha ndiko ndumva rega hari ibintu bimwe mwe tutaba tuyizi ko nabi Oya ku buryo n'umuntu yo gukora ho usimbagurika nawe nyine. Usanga yari ari kure. kugenda ubu ni inshuti yanje ni diaspora wanje mu ntimba kandi urabona ko yimosheje nk'aba diaspora zo Nukuri kiba afite ibintu byose. Sikwe twakaba za diaspora. dread yarazikuye Dread yarakuyemwo n'umunsi ari pose n'umujene ari pose. Kana aba diaspora bageze mu bundi kugira batwimwe bashashiramo akantu kirabura agakanta. Oya man, urabona kila kitu kina muda wake, sivyo? Nyimba mu mwaka uheze nari meze kuriya. Uno mwaka naho meze uko. Shobora kuba 2026 inshallah nikijaliwa hahagera nzoba mfise igipara. pato Kubwa dushobora No igipara nicabashehe. ni pato Oya, sivyo? Rero hari ukuntu kandi umuntu akora ibintu bivanye n'ahageze. That's it. Aho nyine uvuze akantu shingiriye ko cyumvira. Uri bon ukwemera kwawe nuko
ndi umukristo. umukristo rero uramubona ubona ko ari boga vya vrai aje kukudraga donc nimusangiye ukwemera uwo mwemerera dufate tudasenga muri eglise imwe. Bon niko bimeze n'ubu birabaho oya niko biyoya je no mwemera ariko bana birabaho niko bimeze so dushatse kuvuga ku madini okay so mu jambo rimwe kuri je mbaye namukunze sinofatira kuri ivyo burya mane hari ibintu byinshi uri kumwe n'umuntu mu rukundo bisaba ko bimenyereza cyane kubana nabyo kubera ko waba afise famille yakuriyemo no baba afise famille wakuriyemo uba ufise imico yawe naba afise imico yiwe rero mugize ngo muje hamwe hari ibintu wewe ukora we bikamutsitaza hari n'ibintu akora nawe bikagutsitaza rero bibasaba umwanya munini wo kugira ngo muyigane n'ivyo byo kuvuga amadini cyangwa duhuje kwemera twaje sinumva ko twabipfa amakuru ngene yavuze nk'umukobwa bifise mu experience amaze gukunda Mana we umwaka kumayemera ibintu byose rero kuna abivuze ubona abivuze nk'umuntu abizi cyangwa byamaze no kuba yego kwe aho kandi rero mwe muri ko murantoteza yaje ndabibona sisira kubishura oya havya vrai nawe yo kubgawe ndabuze ndi umukobwa yaje natwe turabavuga abavugiye mufata yimure bicavuga imisa kuri ico kibazo none we ko muguma muvuga oya tuvuga ukuri tuvugira hasi ntabwo tuvugira hejuru bya vrai wewe umukobwa mudasangiye idini zokora ko uba uwa mbere cyangwa gutera intambwe ya mbere kugira ngo uje kumutaka niko bimeze n'ubundi urukundo ntiruraba idini ntiruraba ubwoko umugufi cyangwa muremure kandi urukundo kandi wowe urukundo rwawe nk'ubu ntushobora kuvuga wa rukundo wenda gutegetse hariya ahubwo gogo rurakuyobora rugasanga urukundo rugenzi rwago rero urukundo rugenzi rwago rusanze rutari wewe uri umuyisilamu uriya ni umukristo murakundana murakundana ya mategeko agoye ubu ubona umenga umuryango ntiwokwemerera mwebwe hagati yanyu mubamubona atakintu kimwe yani cobabuza turaza kuguma kwa mfano mugabo kwa mfano nyine ngaha nyine isanzwe ngiye hanyine mu buzima busanzwe muri seri intimba kanyana canke jaja canke samia ni mpumyi biroroshe ko wofata ingingo yo gukunda umukobwa atabona bon birategwa n'ingene yabaye impumyi wewe mumeranye ashobora kuba yabaye impumyi muri kumwe mwari munakundana okay afate kazi ibiri kaya mbere ni yuko donc yabaye impumyi donc umutaranamenyana ugiye ku maprocinga wamukunze nyine uko bonye urabona nkamba urukundo rwo rwarinze rugutumbereza ku mpumyi oya abahungu mwege turabazi ngene mumeze abasore turazi ngene mumeze so gusa biragoye mugabo tuvugishije ukuri urabona reka ndakubwire urukundo wagutumbereje ku mpumyi aho ni bya bintu tusanga ari ibitangaro by'Imana ariko wowe kubgaye ibyo wigirira impumyi wewe uyikunda none umuntu akunda ikimukunda kandi impumyi ntiyo gukunda itakuzi wowe arakuyumva amakoresha amaranga mutima wewe aho niyo mva ari bitangaro by'Imana none nk'ubu wowe ukoresha amaranga mutima ku muntu utabona ntuzi vraiment ntuzi kwasa umwumvizwe unamuka bakabyuka mwumva ukoresha amaranga mutima ari urukundo rwa vrai wowe yagukunze by'ukuri ari urukundo rwa vrai kandi urukundo rwa vrai nta kintu na kimwe woronka kirupinga ashaka batamagura afise rero yasigaye ibintu biri seriye gose oya bro vuga kuri mari kubuzima kwari ki wovuze ngo ari urukundo rwa vrai two taga wewe wo mukunda umubona niko wambajije wowe mukunda umubona nakubwiye gusa bisaba urukundo rw'Imana mani nk'izi sione ko nakubwiye okay abahungu turabazi nimwe nagaruka abahungu turabazi ushobora kubona umukobwa ugasanga nyine bamushimiye nkwana huko tumana huko afite inyashi nyene kandi abantu bakovuga in experience ngitije ngena cyayigera inyuma ngaci cyangwa nkaba nyine akayira babye nukuri kwiba bro reka nabwiye basi sikwibeshera ariko abahungu mubisanzwe mu bantu bose habamwe abantu bose sinzi kuri kurantaho rero abahungu n'abantu turemwe mwitama ushobora kuba wifitiye umudemu wawe mukundana fresh mwuzurana kweri mukundana gusa uyu araciye hajya ukubisa igisho ku nyashi uciye wumva muri iyo minsi
utigezwe kwanza kuzomuronka kubera iki wabonye inyashi rero mpamvu ndakubwiye ati abahungu n'abantu baremwe mu butama ubonye uva paraba turemwe none je sindo muhungu none vuga uko nyene kandi niko navuze ijya mbere muga mu bantu bose harimo abantu bose ushobora gusanga harimo abantu kandi wowe mu butama utarimo we manu bafite itama ushobora gusanga utarimo abantu bafite itama bafite itama rya sheri wanje uri mu matama yo kubona abantu kaca uhinduka ugira iki oya kandi je burya ngenda nkuko simpindukiye abantu mu karoti bahinduka abo nkingi y'umunyu sinahindukira yes jaja biroroshe yuko isami yayidaye nta jaja nakanya ntabututse n'umusami ganene umwe donc biroroshe wewe ni wari kukina uri impome mugabo via vrai hotel intambwe ya mbere yo gukunda umuhungu atabona bon nivyo okay wewe tukadufatiye akaya kabiri no muhungu mwahora mukunda mugabo yasarahuye n'ikibazo aragize accident bon kibazo cyaje cyose mugabo ahuye n'ubumuga bwo kutabona via vrai mweme no twabandanya dukundana niko bimeze man urano kubera ko ndari sanzwe ndamukunda n'ubundi reka ndakubwira ikintu kimwe cyashaka ibintu bijanye n'urukundo so urazi ko hashobora kuja nk'abatipe batatu nukuri vraiment imibiri yabo yubatse neza amabeje bimwe bita umva nyine bakubwira ati abana umubiri yarawubatse fresh asa neza ariko ugasanga muri abo nyene harimwo umwe wanashimye ivyo bintu nyene bitatu atabiri ugasanga bagiye abandi bose urabaretse ukundanye n'ujya sanzwe yego ariko uravyumva utiteye ngo ujyameze ukunga bikini muto aravyibushe ni mugufi ni muremure utanavyitayeho ukumva nyene uguma wumva mukunda nubwo nabandi wo gusa nkavuga ati ambonye kandi ni gato wanashima nawe uri gihugu nyene kinini cyagangutse nako ni gato nkumva ubwo bati ambonye yo nanyice tukanda bigeze ngaha uravyumva rero burya urukundo Jesse nzi kuntu nabivuga akashi ugiye kubiraba c'est une expérience yawe tanga caractère na experience so ugiye kubiraba umuntu uzosanga ukunze igihe kinini ni umuntu uba wakunze utitaye ku mubiri wiwe utitaye kuri taye yiwe utitaye ku mafaranga kuko ibyo bintu byose ni ibintu bihinduka iyo witaye ku mubiri wiwe mani hari ibihe duhora twonda hari nibiha abakobwa twisiga amavuta ntadufate numva aho cyo gihe kigeze uba wumva utamukunda nyene ariko wamukunze we nyene uba wumva uti imbere wabaye iki cyagenze gute kugira ubuko wumva nyene ushaka oya ni imbere y'akantu ariko navuze numva nocegereza umutima kweri ni cabe uzanzwe ariko kirazira gukunda umuntu kubera icyo wamubonyeko ushobora kuba yonze akaguca ko kumbure abakobwa bo basikaye biyambarira ibiboro akaguca ko yiyambara ikigodoro si yana napita zake amevaa kiboxer chake anaenda urumva none niwasanga bijya biboro arinda kubikura mu buzima bwiwe busanzwe wewe wanyawe abikura ndakiyumvire nje numva notwe kandi avuga benshi rero uravyiharaje abanyamuji ariko ni be none yasi wewe tu oya hari igihe imuzi bitamukuye gusa nabyo ni be umukobwa ashaka kubegwa akavuga ati no musishaka kumera mfano ameona video ya Kim Kardashian leo naingia mtuenzi kama Kim Kardashian anamcheki jaja kule nipa hiki na hiki muri make niwe abitunze ya dandaza no business ntizihari urabigandaza oya ni mfano kwa mfano yani mimi nimesema mfano nitsinga ngana karoro okay niseme kama wewe asema kama mimi ni wewe mfano kama huyu anaduka na vigodoro anampigia simu bwana leo nataka niva hivi na hivi achi yaguca ko rero sasa yake kubisemo mukobwa ni jambere ubonye ni wari umutsi kandi yambaye kiya kiboro man cyamukoze ko numva kumenya atarico urumva wewe mu munsi umunezero wiwe n'ukuntu yashatse kubonekana yani ametimiza kabisa yujuje ukuntu yashakaze kubonekana urumva kandi byiza bigiye boro kuba bihari uramusubire rero jameze neza na mugenzi ufise adakaze yego kwe abantu badafise tuza kubahana imiho yiwe kugira ngo aje kubafasha kugira ngo muze kuronka boro iratwenza abantu boro iratwenza ndagurutse kugira ngo ukomeze kongerereza man je ndakunda ivyema kwera
urakunda ivyema ibiyobe ndabikunda bibisi canke ibiyobe bivana n'umwanya ndimwo aha urihe mwanya ukunda bibisi yani nikiwa nyumbani tu ndakunda bibisi ndi muhira ivyema bibisi na n'umwumbati nakumbati gahoze mugani waba hariya iwabo niko bavuga gahoze akumbati gahoze okay uri muhira okay sawa ni ryari ukunda ibitetse canke ibikaranga imwibarabara ndiko ndarengana nkuko tugomba tugure ngaha kubera iki rero muhira ari burya bibisi kwanza n'ungurira nije ngura ntaco okay kubera ko ukunda bibisi kubera iki uri muhira nakumbati kwa muganga bazokubwira impamvu nanga sensa farike kurano wow nawe kanyana je noreka kurya merci okay wewe wigurira nene najunovya ntari kandi kwa rufise 2000 yongene mu mufuko oya ndafise ndafare ushaka ndazana kugiye no gusigira ana bamugore yaguza amanite ya 3000 cyamugora 2000 acha baradushize ku ruhande bisigure neza bavyo izi 2000 impamvu zari ku ruhande yaguza amanite ya 3000 arafise 5000 acha ashira ku ruhande kubera nabo mitse muguma muvugiranira ndasha oyishira cy'abahungu baravugiranira nice kintu cyabo burinde batugarure ni barabasibye sense yamuhebeye turarinde batugarure ne sense yamuhebeye vraiment mugurira umutima wanje kweri byari biri muri gahunda ya boss mugurira ivyema vraiment tore nta kundi kundi rabaje barakunda gufatirana abahungu bari kumwe n'abakobwa ngo ngo nicyo n'abataximeni cyangwa bamutara baje bakuzimba cyo kuzimbira nico wonya kweri musajani shanda ndapatana fresh wadi mpata ko umukobwa mu mustari azwi utaja gupatana ariko no kuri kwimana none noshikanurira agushiye 3000 rihizo 3000 nibisanzwe ngiye mfisa ndosaga commande ngiye kuturondera utwo tuntu ahantu nko kwa Sione ndivuze ati okay ndihuta ko ibi bintu ntagize ntikajya kubirondera nza kunguka 220 cenza gufata moto iza kushikana kwa Sione basavye 11500 umuhungu gutuma horo ariko kuriya mukobwa aragutuma horo mane abakobwa n'amashugwe y'isi umwe ko bava mutama ahubwo usi umukobwa muri kumwe kandi aramusoma ari amashugwe yahoze naya noire yari ya jaune kweli jaune ya bajaji ariko oya yambaye nini ko yambaye shana ntagusomye inzobe vraiment ariko rero usanga akunda abakobwa hayo we natuje ko turamura abantu kuri muko njango ni nyasha javre ngabyumvise uzokizwe mukuri no mu mwemu bizona gufasha namwe kazoza kawe na facture n'umusirayini bayiriha kuba naza kuri facture kubera abonye nyasha ari kugira bemeze yes kuba ntataraba asiye intimba muje kuri chaîne ya ICK Films muje kubona filme nziza irimo inyigisho harimo kayo n'urukundo hariho n'ibindi turabona rero imbere kuko diaspora ni turamubona neza turajuka muri sama aba diaspora tuza muri sama tuza muri sama diaspora tuza muri sama bandire sama bace baza rero kujya kubesha abakobwa b'abantu bari bitekaniye ngaha mu gisagara ndababwiye ko babaje kubabesha nene mwemita ko nivyo kubesha cyangwa nivyo kumvika ata tuba twabyemeranye yego mwe kubavugana bishabo yes I have no idea barabavuganiye n'ukuri kwima sinzi nimba heruka kwakira ka Western ku diaspora aramuvugiye bya nyabyo hari ukuntu aba diaspora erega mani mu bantu bose abanywa abantu bose nimba hari mwa aba diaspora bameze uko si bose ariko je sinibaza ko nk'umukobwa mufata kuba bariko baraduhera none nka Jovre yego nivyo baraje barankorera ivyo bashakanye basi yakoresheje ubwenge bw'iwiwe kugira ngo ashike kuca ashaka buri muntu wese abafise ukuntu arondera ikintu kwa icyo ashaka nyene akoresheje ubwenge bw'iwiwe bisubira ko yabeshe twavyumvikanye nanje yambwiye ndavyemera yamfashe ku nguvu hari uwo murumva bafashe ku nguvu kandi nyimba kubesha bikubwira nawe umubesha kuvyemera kumwereka ko wavyemera bana hari igihe uvyemera byanyaze no yariko arakudanganya oya ariko nivyo rega
en fait hariho abantu baza bakabajaniranya mwebwe baramaze kukujaniranya Yewe. okay you have to be honest 2025 nta kubesha haramaze kuza mu diaspora hama maybe kubera ko ari tubize tuturorari tunaka ko ari ufite nuko arashitse arakuja shukuru Ntariho vema. Rega man si bose ari abana bawe bro. Nukuje nta muntu. Kandi urabona umuntu wese aba mubi kukuntu yakwiyeretse wowe uri kuravuga ko ari mubi. Yeah, sure. Rero bamaze guhura nabo muri Oman abakunzi bacu Arabie Saoudite. Abantu bo muri Oman cyarakubwira najya kubera wenda kubona shanda gufana. Ntugeze kubera. Kundana n'umufana biraba. Bon, oya ashobora kuba umufana mugaba akakuviramo Agukunda umukunzi. shanga. Bro ashobora kuba umufana akakuviramo umukunzi. Nkuko nabivuze kuva kare mu bantu bose harimo abantu bose. Ntitwabajajinga. Mugabo urumva Ariko sheri wawe n'umufana wawe. Sheri wanje. Oya ntanabizi ko ndabikora bino. Aho cyane byagukundiye nako karimo. Oya ntabyazi ko ndabikora se nuko adakoresha imikandao. Kubera. Koresha imikandao kubera? Amani Uyu warafata. mubiri umujama afata ko. Urabazogufunga amani nkizi. Kubera. Warondera abantu b'abasaza. Naka 25. Ndondera abasaza. None namwe na 10 na 10 utabikoresha basi imyumvire y'idini giye si umuntu wabyo cyane. Kandi arabizi ko ndabikora muga ntiwobona ngo yakitana ngo ngiye kuraba ibyo nkora. Mwene bahanya bashobora kuba ari muri babagabo. Genre umugabo ashobora kuba ari muri iyi mugabo mugure atamenya. Atamuha umwanya wa telefone ngo agire kuko we mwamuvugana gute none. Nje ndamuha phone n'umugore wanje. Yo man. Urakoze. Umuseri mwe. Mugabo rero cyo canke ngiye hejuze wicuze mwara. Mugabo rero ugiye kubiraba. Ariko ugiye kubiraba. kubiraba. Utamwizega man. Iyo nta mwizera ntituba dukundana man. Oya bon okay gukundana ntaco ivyo vyonyene. Mugafrane ugiye kubiraba. Telefone ni y'umuntu. Si ikintu nyene. Telefone n'urukundo wapi na wapi ndugu yangu. Telefone ni y'umuntu vyema si y'abasheri. Nyene ni sheri wanje ndamureka itore. Kura nyene ndamwubaha ariko nyene kiri ubaye nyo. Oya nanje ntayimuha uko ntamwubaha. Ubaye nawe nyene uravye nyene ukondekeraga telefone kanzi. Kandi yavuze ikiri ku mutima sheri ubu uri kuravyumva anya burya bivugiye. Bojera ari garabivuga. Ego. Ndibaravugisha mutama. Uravyo aha yatanze message yarashaka gushikiriza. Nukuri ari abahungu gusa ariko nibaza ko gutwara telefone umukunzi wa atari vyiza. Asi vyiza. No sinabivre. Oya si vyiza. Ayitoye nabishaka ndumugeze no gitora. Oya cyari cyo kibindi bintu ahubwo byo kubivuga nta. So bivana ahubwo n'ivyo bagomba kwitoramo nkaje dufate. Ushobora gusanga telefone yiwe yagize ikibazo ukacambira ati nta telefone yawe nimba atakadufise kenshi no munsi. Mbe ndayikoresha. Ibintu byose ni ngaho yabikubwiye ukubonye. Gusa ntapfa kuyitora nyene uko nyene. No, kwa kundi rero ushobora. Egara nico bituma nasavye bayindekereye kubera ko nanje mba ndayikeneye. Kuri sheri ubutumwa nukuri uvyumve. Mukunzi ubutumwa gushikirije. Ndangana kimamagariye sheri wanje ngo nukuri sheri ubutumwa bwumve. Sheri wanje man. Mu mbiri kiraza ku munwa wanje. Toka satani. Mugabane biyo harimo ibintu byabaze byinshi. Abasi ako bike birimo biraryoshye. Ibyo mamze kuryoha man. Umuhungu araza akamaro k'ivyima muri rusange. Uraza akamaro k'ivyima muri rusange. Kibikaranze na bibisi. Kibikaranze na bibisi. Je nta kamaro kazo narinzi. Vyema ni vye. Tugenderega. Yes, turashitse ahubwo tuje kugira ngo kumbure wagomba difa agafanta kuko twakinye mu ntimba mugabo rero abandi bakinye mu ntimba tahamagaye mu bivuge none nje ndakinamo no Mwakina? Jesi ndakinamo no bo ntaraboneka muri coming soon ari kuri hanze mani ndakuyambira subiramo nata sheri subiramo ingo twegere hago ingo twegere heza ngo twegere heza murabana yes ubu munyambira yes genda murabe filme nziza isari nziza yitwa intimba wewe isigura iki majambo make majambo menshi isigura intimba intimba ni intimba nyene gusa dufate nari kutonyi ikintu ki kintimba ikintu share ntaze gutanga care vraiment bro nibyo nyene mba ndatangira ikibazo cyanyu rero
urinza kubivuga oya bro era twaduze hariya uri hose kera ntuzi ko ntigishwa vraiment oya bwo ntabwo mugabo rero umuntu ntabwo bavuga abantu batarimo oya vraiment ibazereye kuva hariya tegishwa ngaha hejuru umuntu aramufata ukuboko kwera ndiko ndanahemagurika bashi mu kugira ama escalier baduze barafunguza cyo bagire ni essentiel dema duhagarara mutwasha bayita gute numbaze bayita gute numbaze bayita gutereye ijya bayita lift oya ijya boro idunza bayita lift bayita lift nyene oya hamani bayita bon harabavuga ascenseur canke ascenseur numbaze aje ndavuga ati niba bayita gute yes karibu rero ngaho anya nagomba ngo bageni beza mugabo mwese sanze mwese mukiri abantu bagize yes ashimwe bana bankuye hagati yanyu ngo sindabahagatira oh my god yes yitwa Ray yitwa none mutse nibiye vyanje twaganiriye ngo tubisangire ijya basivya kanyana era abajewe bampaye ibyaboze sura kubijya atakintu cyo kumubihana ntabwo reka dusozera ahubwo dusozere reka dusozere ikiganiro cyacu ariko kandi tuza gutuma nta kintu yakamera jewe mwifana umwishyuwe amazi unywe amazi kandi unywa amazi wewe nimwe nta numwe anywa akambi ni gutuma birabyibusha bijuara byibusha ubundi nicyo bituma twabihebye nta kintu na kimwe kivyibusha n'ububeshi kuvyiba n'umubiri w'umuntu me kare kutavyibuka atari uvyibusha uriyibuka wewe jewe abi inatokana na maisha Remura ko ruwayeho ubuzima wowe utakwemerera kuvyibuka oyaha yarakiri kwishuri yagomba narankiri kwishuri uravyibuka narankiri kwishuri kwe kandi je ndi kwishuri nize nshaka guheza n'ingoga man nararara amajoro narakoze na system yo kuraza amaguru mu mazi serious bijya tuvyumva ku ma video wallahi narabikoze man bijya tuvyumva bikishare ko yavuga ngo narabikoze rero kuraza amaguru mwibase yego aperega nubu yarajemwe basi kwera wabyuka mu ijoro kwiga ariko itiro ry'ijoro kugira urinde ubyuka ukicara nkuko okay donc wabigira gute kugira ngo nkusinzire okay uravyuka ugafata ikaye yawe hamuga ufata amaguru mu ndo harimo amazi ufata nkuko kiga gasoma yaho neza ngo usinzire amazi harimo akanya hariya nti ntusinzira man narabikoze kugira mpeze n'ingoga ariko vyavure ku myaka wahereje ku mashuri niyo byari bikwira waje ufite hinga hewe 20 waje ufite 20 waje ukiri muto bwabo yarakiri baby cyaro kiri bebe kwe nivyo birumvikana ko yashize amaguru mu mazi yes bon akatuganire kandi rero ku ntimba turavuga intimba uyisigura gute mu majambo menshi sigura ikintu kibabaje ikintu giteye intimba ikintu giteye umubabaro giteye agahinda intimba muri make n'icitiranwa c'umubabaro bon uje uko ndavyumva uko nibaza intimba kugira intimba bon uko ndavyibaza kuko abantu bose bafite ukuntu batahura ibintu ni kwa kuntu ushobora kuba warubayeho mu munezero ama wa munezero ukagenda kandi ikiwuzanye ntaho uri bugikwepere uko niko je ndavyumva ubana naco rero urumva ni wa munezero utegereza kuzobana nawe uko ntaho wagiye sikuvuga ngo warapfuye ujya munezero ntaho wagiye ujya munezero ubana nawo kandi ukabana na ca kintu cyatuma umunezero wawe ugenda nibaza ko arico kica kija kuvyara ijambo intimba uko niko ndavyibaza barajije kumbesha oya hanese ivyo none okay vuga ntaco uko uvyumva gute Javre n'umuntu murundi kazi none we je numva intimba nyene gusa ndagitahura uko nyene intimba akora ikintu nyene kibabaje uko nyene abivuze yes tugeje kura muri sehe intimba ni ukihe donc nibihe bihe waza kutuganiriza kugeza ahigeze uno munsi ni kuri episode ya kabiri muraza kuja kuraba ni kihe kintu kibabaje donc giteye intimba wahuye naco muri film kubera nahumye man sha burya nashe mbone mpamye n'ukuri n'ukuri birababaje kuri impomyi pe kuri impomyi vraiment birababaje mana we uravyibutse bon ariko nibaza ko bijye ibintu Imana nayo kitanga donc iyindi mpano jaho yo kumvira ahandi hantu canke yo kubonera ahandi hantu ko sinibaza yuko ashobora ku resistir encore bibaye ukuze Ego cyane gusa kandi rero bon
biragoye ko abahungu bashobora gusiporta ivyo bintu urabitahura Ha? nubwo muba musanzwe mukundana mugabo kaja kugira ikibazo mu nyuma biragoye ko abahungu baza kuza gusiporta ivyo bintu tutabishanye aho igeze donc muri episode ya mbere urabaza umugabo wawe umukunzi wawe burya ntibikubangamira sibyo eske uribaza ko vyoba bibangamira umukunzi wawe kuba genre utabona nibe ibintu bibaza ko biba bibuza da utabutunganya nk'umugore wo mu rugo bose nibaza ko ari bigenda neza utabona nyene harabura akantu manje menya ko ifuka zacafuye uhindure ntumenya ko umugabo yambaye neza yo wazicafucura bimenya Leo mutwara niba iyo wambaye impuzu wakayicafuza urabimenya nayicafuye Imumenye ntimenya ko yacafuye uko kundi kumenya imenyera ko yacafuye rero sawa umugabo nashobora kwambara impuzu umenye ko yambaye neza yambaye bikenewe uca nk'umubwire waberewe wengere wapfa kuvuga waberewe ariko haryo wabivuga ataberewe nakugatukari nyene sarambeshe ni ibintu byinshi utabona ntushobora guteka neza nyene nkuko woteka ubona kumurungira bien ushobore kuhanga ibi nibi mu nzu ngo wakore neza ushobora kumusokoza avuye muri agiye ku kazi ntushobora kumusokoza kumufungira ibifungo cyangwa kumufungura kujya uri kurabigira ya cyangwa ntushobora kumubwira nyene utamubesha kumubwira ati sheri byanyabyo you look mwe yurinze ubivuga naho ubushatse nyene unamukomye hantu bivuze utabona acha yumva nyene akantu nyene kamubabaje sawa cyahura n'undi umuntu amubwira aho waberewe akamubwira utuntu turiko ngaha nyine arumva ati basi umugore wanje ko atabishoboye basi wewe utabona ku bwawe wibaza yuko wohanura umugabo wawe ko akwihanganira canke arondera uwundi azaramubwira bon you have to be honest wewe bon urabizi ko nyene umuhagije hari ibintu nyene nk'umugabo ataronka hari amakiyo ataronka no kuko abagabo turakunda ivyo abagore badutekeye si ego je no muhanura kwihangana yo urazi ucugira imibabaro ibiri ukore kutabona nuko umugabo wawe agiye mu bandi bantu uwundi umwe umuruhusha k'umuntu umwe agomba bumwe gusa man nimuzi ikintu kibabaje burya rero nibwo abagabo mu bidukorera mukaza muraduca inyuma mukora ikintu nta nako kantu karababaje nawe ukamuca imbere muga karababaje oya shaya ntibiryoshe umugabo gusa niwe tuma gucama ko umugore aracana habayeho umugore rero oya kubgaho abagore ni dufsine abikoze ni action ya vrai pana by'imyandiko atangura kukubona kweze wenyene mengo sinzi byurimo mani bafuma umugabo ufuma ubona umugabo ari waguciyemo hako umugore aje gucana mu sibyo urabishigikiwe cyane uko uri umugabo uteguza nyine kubishigira oya urazi impamvu bro abintu nagira mvuga numva bidakwiye kuvuga nihorere ariko niko kuri niko kuri si sura nziza umugore guca inyuma umugabo ariko ku mugabo ni byaramenyerewe oya ntibyamenyerewe turavyihakana ngo byaramenyerewe basi mu matwi y'abantu kumva ko umugabo yaciye inyuma umugore ukuntu umuntu avyakira kubera ko abagore bisanzwe dufise imitima ikomeye ukuntu umuntu avyakira cyo kimwe no kumva uriya mugore yaciye inyuma umugabo wiwe kandi nivyo ko umugore donc aza yononekaye basi rero ukuntu umuntu avyakira ukuntu iyo nkuru yumvikana mu bantu cyo kimwe no kumvikana umugore ari we yabikoze nta icuma ryo mu rugo iyo bagucamwe yes niyo mpamvu umugore wenyene ubwiwe ashaka yo gusuzugura hahandi akugira guca akuduza kongera hana kandi akakumanura bano kandi ngo hari ikintu ufite fapa savuga ngo umugabo donc ari wagiye wewe ntagenda n'urukundo agenda maybe kubera ko ari umubiri wa mutumye ariko ari umugore arinze sohoka umugore arinze sohoka yani uca wumva yuko hari ahantu yahakrashinze arinze agenda ibiyoba we jaje arinze sohoka basigitsina gore muri rusange arinze asohoka nuko aba yakunze hari ahantu kandi ugira ngo umubuze naho yabaza nka nyine ko bigoye sibyo yes mu gusozera ikiganiro cacu ni série intimba
muje kuyiraba kuri chaîne Iseke Films nimwe muri série irimo kandi abakinyi benshi kandi beza muri partie zibiri zimaze gusohoka uraza kubona mu bakinyi bamwe aho kandi hari n'abandi benshi bataragaragaramwe uno munsi muri kino ngirana ko hariko kina abajene cyane gose ikintu kivuze iki muri sinema ndundi muri rusange abajene kuri munsi muracyari abajene mwese benshi muri ko marakino no munsi maybe ngirano kubitahura canke sinzi kubikunda siko no munsi zo birimo amahera gusumba mu misi yahera Hako no mu minsi yahera barimo abajene ego mugabo no munsi ubona ko ari generation irimwo ibitahura bari busy n'ubuzi bwabo karimo abikora wabikora ku bwa past time izanye ukuri kiri mu nkinzo kumbure twari tukiri ku ishuri ubu twaje niyo mpamvu yes uno munsi urashobora no kubikora kubera ko wagiye no kukaza ukabeneza gupanga ibintu vyanye ndabikore kuno onye kanya tubwizanye ukuri wewe umaze imyaka myinshi muri sinema ndondi kandi abantu benshi aho bakumenye cyane cyane hari kwa Sami kare ugitangura gukina barabona ko nyene umuntu akarakina akora past time ariko uno munsi umuntu akwegereje ko navuga ati shaka nyina vimara ndi shambere warakuze warahindutse muri vyose na hose no munsi sinema yaravyubushi Siko kanya ukano hagaze ko cyane uraze bavuga undi umuntu avyibuha bro yo wonza abantu bavuga byinshi sana rero umuntu mbamura yo kwivyibuhira urazi nkayiva nkajye amajambo tuguma tumupu yaravyibushe nawe suko yayiva nta bishasha vyibushe yaravyibushe ashaka sana bishasha no muhamagara nkayo mubwiye no kuri nta bishasha vya oya kivugisha ukuri mu bajene umaze kubona wewe ari mu bahungu ewe hari abantu bonze ana bahungu gusa n'abagabo bonze gusumba yiva vale no wafatiye ku rugero men kandi aho rero uvuze yarababara sana wotwa niki ngopo munuka je umuvandimwe wanje kutuma dutuka munuka je kwerasha kwa sina ngorega muhungu wogituka pa raporo y'umuntu n'umushari wo mutuka kutuka yiva n'ibintu mama ko muravuga n'umushari wo mutuka kutuka yiva yaravyibushe man ariko ari karavayo ntaco bro nta kuntu kumwe imyaka ingahe yo yarukingana kwa kundi birashoboka birashoboka ari birashoboka yes urimo mbona amaze imyaka myinshi muri sinema ndondi nike kintu ubona ko no munsi yatumye utobivamo ni menshi babihevye ni menshi babivuyemo ariko uri muri bamwe babandanije cyane gose igisha gukomeje cyane habo kana na filime cyane gusa ubunyene narabipunguje warapunguje gukina si bara ko kare nakina nari muri Rukundo TV yego nakina asha mu ndwi kabiri umva aho yari contract dufitaniye nabo hama handi nkakora kubirakanye numviye misi mba ntari muri Rukundo TV nabandi ndakora nk'ibindi biraka ariko ubonye ndakora ariko si cyane nyene ndashaka kuvuga ati okay izindwi zibiri zihere nta kote zitatu zihere nta ntagiye muri tonaje n'ikindi gihe mvuga ati okay izindwi zini zihere ndiko ndakora impamvu ni so aho tugeze filme ntabwo duhemba cyane ku buryo yes cyane nyene nuvuge ngo guhemba ngo uburyo ukora filme yonyene ukabaho atabindi ukoze ku ruhande je kuri kote wanje sinzi nk'abandi kandi kijya gihe naho narahembwa naho nyene muga kijya gihe nayo nkifise vya vyimvire byo kubona basi iyo nari fisi nabona nyene ariko ubu naramaze kubona ko filme ndayikoze yonyene itompemba nyene uko nyene ngo mbeho kandi higira kabiri narabonye ko filme tuyibandanije dushiramo ingufu twogera kure camitamo gufata umwanya wo kuvuga ati okay nimba uyu mwanya ari wo gukora filme reka nkore filme uyu mwanya nawo niharire ibindi cyo ituma kesho uzawumva jeja urimana ibiganiro nta bikini biki uragira ibikini binini ni kubera ko bumva ubufisi ibindi urimo na filme mugabo aho filme nibindi byose nkora filme izi imbere yabyo kubera ko filme iratuma bijya bindi byose ndiko ndakora biduka make filme ikintu kinini gufashije kinini no mu zindi business ziri ku ruhande zose dishoboka yes dei urimo mu bantu umaze imyaka myinshi uri kurakina kandi na experience idasanzwe ariko urimo mu bantu kandi no munsi aho warukinira n'umunsi urahinduye numva kuri uri independent canke uri nuko dafise team yes no musura afite team ariko urimo abantu bamaze hana yuwanje oya urimwo yes ufite team urimo urimo abantu bamaze kuhezista umwanya utari mutonya
muri no industry ya cinema niki cyatumye ukomeza cyangwa ubandanye mu gihe hari abandi benshi babihevye mwatanguranye ubitse bon urinze ubiheba novuga ko nk'abantu barinze babiheba ntivyari gwabo ya mfano kama mimi naragerageje kubiheba filime iragoye guheba amezi 5-6 vyaranse kumva ngenda rero cinema ni ikintu wamaze kucinjiramwo mu kanwana kuvana naco biragoye ushake ube umukire handi ubona umenga cinema ntiwojayo nta mwanya unayironkera kumbura ndabivuge nk'ubwo buryo ariko uva muri aba bariko barakora cinema bagenzi bawe uvuga ati ndabakoteye kamera de jour ntuba waravuye muri cinema burya urinze ugira nakigoro ko gukotera burya ubukirimwo ubu bizirikana ngo wabuze time ya cinema rero mw'ubwo buryo wayigiyemwo biragoye kwivamo ijambo ryo gusozera no guhimiriza abantu kuja kuraba série muri ko murakina muri no minsi kandi série nziza ndahera kuri Kanyana filime Intimba ni filime yadutwaye umwanya munini cyane mu kuyikora Tuko tuvuga kuri twebwe twayikinye ntituvuze ku manager ntituvuze ku bayanditse twebwe kubayikinye yaradutwaye umwanya munini mu kuyikina idutwara ingufu nyinshi cyane mu kuyikina turifunga hafi kwezi hose tuko turayikina turi ahantu ndavuga ati ndakumbuye muhira kumbuye na ensemble yanje turiko turihebera gukora filime nk'iyo wumve nawe wayanditse ivyo yagiyemo wumve manager boss amafaranga bari defasijemo bari kugira ngo itunde ya filime muyibone kujya muri ko murayibona byo kujye cyo no basaba muyirabana umutima kubera ko natwe ibyo twamazemwe uwo mwanya wose turiko turakora ni twari kubatesha umwanya hari ikintu harimo inyigisho zifise ingufu zikomeye nyinshi cyane twariko turashaka kugira ngo zibashikire so no basaba kuyiraba kongera nkabasaba kandi kutugira partage nini cyane ishoboka kugira ngo natwe twumve ko zijya ngo ubu twakoresheje ajya amajoro twaraye twaragoye n'amatiro hari abagora tukabatwara mu bitaro babaye nabi tubone ko zijya ngo ubu vraiment twakoresheje zikapfuye ubusa kandi nawe ni wayiraba uzobona uryo mwanya wawe wakoresheje kuyiraba ko nawe utawutaye sure yes byinshi yabivuze ni gushima kandi ariko woshima ntaheza ya mu bisanzwe ni gushimira Seke Films bakoresheje ingufu nyinshi cyane natwe twarazikoresheje ariko iyo hataba bo twe ntitwari kuzikoresha ya kuko nibo baduhimirije mu bikorwa sico cyonyene kandi kiri kuri Seke Films hari ibikorwa byinshi kandi byose ni byiza kandi byose bakoresheje ingufu nyinshi cyane navuga ko ni bamwe muri bo bariko barayereka abandi bantu uti mubikoze nkuko vyogenda neza ku bakinyi bose bagashima so kwa hiyo tunawashukuru sana dushimire n'Imana ituma biba everyday dushimire na mwebwe abanyamakuru nako mutagira vraiment cinema y'u Burundi n'abanyamakuru makusanga batayivuga ko no muri cinema ndundi iri hejuru ntimubuze ibintu mwovuga imiziki urazi ke bari myinshi cyane gusumba cinema ariko munze mufata nakanya kanyu mukarondera abakinyi ba cinema naho mukababaza ko kubijanye na cinema na Imana ibishimire kabisa hama abantu babandanye nkuko baguma babikora basimbire hose ni kuvuga yuko subscribe iri kuri Iseke Films wayitanze ko ukaja kuri African TV nizo kubuza gushira ntaco gira niho hantu hambere ushobora gufana abantu bose babandanye babikora neza cyane kuko uko babikora niko natwe twiyumvira kubanezereza kandi nuko yabivuze gira subscribe kuri Seke Films gira subscribe kuri African TV kugira ngo tumenye kubaka imiryango minini yinya uko muri izi cinema nyene zicako ku masheni atandukanye nizo zigisha nizo zubaka imiryango igiye itandukanye ndagushimira cyane bro tunga ku bless sana nawe ya ku bless ja bless you avyakiri bane gwezagire cyane nshuti y'umusara amen nshuti y'umusara shimira bapenzi bako shukuru bapenzi bako mugusozera mukumalizia mwagize neza gukurikirana ikiganiro cyacu ego Kiswahili mlifanya jambo la maana sana kuangalia kipindi chetu. Nawashukuru sana wadada, wakaka, wabibi, wababa.
Mungu ngwiki ani kibazo cyawe nta muntu yanaga iwabo ni ben nakinye filime y'igiswahili ndayiheza ariko nga birakunaniye ivyo numamwitwa uza mamuduhenda ngo arakinye cinema reka mvuge kino kintu cinema ni script ya director rivyo Sawa, mugabo director aragukosora. kwandikira igishinwa urakivuga aba yakikubwiye ingene uza ukivuga urakivuga rero noza nkaho uyemera warakinye filime mu giswahili Aho mu buzima nakinye- busanzwe nakinyingana utokivuga gute? mu buzima busanzwe Nakinyingana utokivuga gute? ajya mshukuru director niwe yakwandikiye igiswahili nakinyingana gute uriko no? tuvuga igiswahili cy'ubukavu yes niba kunye umuntu avuze icyongereza adashobora kuvuga ikibiwe umuntu akavuga ikibiwe n'igiswahili njye navuze cyo nje wowe wavuze cy'ubukavu Ni uburenganzira bwanjye. gutahuye basi twagutahura tumegutahura. tumegutahura Ah, basi mwenye- kurasha tumegutahura vraiment yes tusha kutahura kuri nawe nta giswahili uzi tunawashukuru wapenzi wa African TV mmetufuata kuanzia mwanzo kufika kipindi kiishe, tunawashukuru sana. Asante sana. Tunaomba kufanya subscribe kwa African TV na ku Iseke Films. Nyuma ya kamera ilikuwa ni Nuru. Asante sana. Ilikuwa-